twovuga yuko batanze bivanye n'ukuntu babona ati reka tumufashe mwene wacu urumva batanze rero amahera angana na 220 urumva niyo ari muri groupe mbo hari abantu biyemeje gutanga mugabo usanga vyabagoye urazi ko uburyo ni ngorane ego je ndibaza uno munsi twashikanyayo kwanza uvuga ati kuko hari abandi bagumye ba propose ati twongera ikiringo kugira tugire mugabo vyoba vyiza neza reka dushikiza ako kantu kabonese bikunze kuko twumvise amahera akeneye na amahera menshi cyane bari 7000 ni maranga 18000 urumva aho na nisandora ririmwo mugabo gusa kagiye gatoya nyene karashaka gufasha ibindi bikaboneka kuvuga rero turaruha nabandi barundi bafite umutima wo kwitangira abandi nukuri reka tubasabe mumufashe vya kuko nabandi nguko muramubona bashika ngaha bamufasha nibindi ugene umutima w'urukundo nabo nyene kubashimira nuko kuvuga rero nandi ma TV online nuko nosaba yuko turafise ama TV online menshi cyane tukarabe rero ngo Vennant ngo nuko kuko arandi ma TV vraiment uvuga ati wamaze kubona twamaze gukoresha change Star Boy amaze gukoresha change wako bamaze gukoresha wowe bacha bintu bavuga ati bagiye bamaze kubakoresha no siko bigiye kumera ahubwo twoshaba yuko nk'ama TV online yose mu Burundi twoza tukamushigikira Vennant tukagaragaza ingwara gwaye kandi ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko Vennant uno munsi aragwaye ejo nawe urashaka kugwara ukuvuga rero ekadufashanye kuko turi kumwe twese birashoboka nuko rero sinzi ko manager afise ico yonungare canke yoshikiriza ko kandi ufise ugafate n'umutima mwiza uvuga ati abarundi arabaha Burundi ari hanze y'igihugu bafise umutima wo kwitangira abandi nuko je navyo norenza ko gusa na wewe ico no gusaba Vennant nuko aho uri wizere neza ko ugiye gukira kandi no gusenga cyane wizeye Imana ugacushiramo ingufu kandi ukaba ufise n'umugisha uvuga ati fise abantu banyiyumvira kuko nawo umuntu umwe bamaze kuronga ujya muvyeyi akwiyumvira kubiyonyera ashaka gutuma wewe ukira kuko hari abantu bafata ibintu byose ko ari minenegwe mugabo si bose byinshi bitwana bike vyiza nuko rero so bakunzi ba INYISHU media murazi neza yuko ingwara gwaye atariyo si ingwara twavuga yuko ariyo yiteye ni accident ejo naho ushobora kugira accident rero ingorane si uzo yiteye rero muri make imfashanyo yawe irakenewe imfashanyo yanje irakenewe kugira ngo Vennant ashobore kuva kuri ubu buriri birababaje cyane uri umujene kamara imyaka yawe yose uryamye ahantu hamwe birababaje cyane rero mes chers amis aho uri hose wanashaka Vennant abagufashije suko bafise ubuzi buhambaye abagufashije suko bafise amahera menshi arenze Sali bakunzi ba INYISHU media mumeze neza murakomeye so je nkuko mubona ngaha ndakomeye cyane murabona ndi kumwe na team yuzuye cyane ikinyamakuru INYISHU media aho caramutse kize aha mu buterere tugashika ngaha mu buterere turashitse tuje kuraba wa muntu yagira isanganya Vennant avuka mu ntara ya Kayanza aho yaramutse aragira ikibazo rero turi kumwe na team INYISHU media tuje kuraba uko dufasha kandi murazi INYISHU media twihaye hangiro yo kuja turagendera abantu tubafasha mu ngorane baba bafise zitandukanye rero twashitse amahoro muvye meze neza kuze bikwaye meze neza na uraberewe nta hama bakunzi ba INYISHU media ndabaramukije kandi bivaye naho muri mama mumeze neza tumeze neza bukeya turanezerewe kandi kubabona mukiri bazima twashitse hano mu nzu twashitse hano niho ngira ngo je muranyibuka hama twazananye no mubwi wose wa INYISHU media nkuko mubibona harimo abaturongoye harimo n'abandi bakozi dusanzwe dukorana hano niwe Bahebiyake canke X-ray bam niwe nyene ino television ego X-ray mwaramutse neza amahoro kabisa hama uyu ni wa mama ngira ngo mwari mwamubonye twakoranye ikiganiro biva kubijanye na Vennant niwe mama yamwakiriye kugeza kuri no munsi niwe babana mama uyu niwe mu boss wacu niwe nyene television yacu hama turi kumwe na manager wa television yitwa Frank ashaka kwivuga ego murakoze cyane nitwa Bagenera Frank amazina nahawe papa na mama hanyuma amazina y'ubuhizi ni Gipro ego murakoze
hama ino yose aba bose ubona nibo bagize inyishu media gusa hariho n'abandi bamwe bamwe kubera duri benshi cyane ntitwari gukwira hano nico gituma tutaje twese ariko twagerageje gushika hano kugira ngo du represent umugwi wose nka timu ya inyishu media hama mama twari tuje kuraba Vennant kandi nkuko twari twabibemereye turavuga tuzogenda tubishire ku rubuga rwacu hama tuzogaruka tumenye ukuntu uko Vennant yifashe nimba hari ico twokora ibintu nk'ivyo on sinzi rero ko ushobora kudushikanaho Vennant. Yego murakoze kumpa akajambo karibu mu murabe aho mwamusize ni hari urazi ko mwaheruka ino tutaraja hanze ubu twaragiye hanze twaravuyeyo ubu arabyuka aricara kandi ubu unye n'imihora yiwe yo kuja ku myanda mikuru no kuri mitoya barayikoze mugabo baratubwiye dusubire twirukange n'ubu turiko turikanga kandi murageze neza gusubira kugaruka ngaha turi ku murimo ego umurimo ndacari kuri wo nawe utanguye hama rero urumva bambwiye yuko ndamusubiza ko ku mugongo ubu niwo ndiko ndihogira wa mugongo basubire wawubage nawo kugira ya paralize ngo bayikureyo barabimpaye n'ubuhamwa byabo byose naje ndabizanye turi ngaho rero karibu mu cumba ni yari murazi ko atava mu cumba ngira ngo turashobora gushikayo twebwe rero twaje ngaha anya kugira ngo tumubone na boss bacu bamubonye kuri kamera gusa ntibamubonye ko neza imbona nkubone kugira ngo bashobora gushikaho kugira ngo bamwirabire bamenye nico bagire nico bokwivugira hama abakunzi banyishu meza hano rero niho kwa aho Vennant aba uno niyo mama yamwakiriye ino niyo nzu abamwo tushike neza ahari Vennant mwaramutse ego okay. Oya ntaco baraho abo kuri yo bake kuri sakoshi umwe nicare hajya a so bakunzi banyishu meza twashitse kwa Vennant kandi wa undi Vennant twaherutse dukwana ikiganiro Vennant yagize isanganya ry'umuduga akaba yaragize ingorane zikomeye watubwiye ko ari imodoka kuri lycée Kayanza banje kubaramutsa bwa mbere na mbere ndabibutsa nuko nitwa ndabaramukije cyane bakunzi ba Inyishu Media aho muri hose bari ngaha mu Burundi bari muri Afrika bari muri Amerika Europe n'ahandi n'Aziya hose aho muri hose mbanje kubaramutsa cyane hama jewe mbaye nk'ubibutsa akazina je nitwa niyo nkuru Vennant ndi mu bihe bibi muranzi abenshi baranzi ibihe bibi ndimwo by'ubugwayi je nagize accident ego so bakunzi banyishu meza ngira ngo murabizi yagize accident y'umuduga yagunzwe n'umuduga hama arivuza kugeza aho uburyo bumuherana ariko kugeza n'ubu aracatarataza kugira ngo yabarabe ko amagara yiwe yosubira kumera neza hama Vennant ni umwe yashoboye kuja mu gihugu c'Ubuhindi igihugu c'Ubuhinde agiye kwivuza ariko nahone yabifashijwemo n'abantu nk'uko nyene rero abantu basanzwe bafise umutima wo gufasha abantu basanzwe bafise umutima wo gukora bo kugira ico bakoze tuba turubwira ko turababwira Vennant aracakeneye ubufasha bwanyu rero ino ni Inyishu Media ubona hano ino niyo staff ya Inyishu Media ijya televiziyo yacu uko tubona ngaha anya hano twazananye na CEO wa Inyishu Media niwe wuyu turi kumwe na manager wa Inyishu Media niwe wuriya turi kumwe na ba journaliste ba Inyishu Media bose n'abamenyesha makuru na jewe ndimo turi kumwe no mu cameraman editeur nuriya nyine ngira ngo abona ko ari mu bikorwa vyiwe n'umukongomani ngira ngo ikirundi aracumva gato gato gusa ariko turi kumwe nawe nari hano hama twaje hano kugira ngo tugire ico tuvuganye nawe hama ikintu nyamukuru nibaza ko ijambo nyamukuru riza kuvuga CEO wacu canke manager wacu kugira ngo bagire ico bagushikirije Vennant ubiyumva gute kwakira Inyishu Media hano iwawe
je ndongeye kunezerwa cane kuba nongeye kubabona ngaha, urabona ubushize mwaraje ngaha kugira ngo muntabarize mumvugire ijwi ryanje rishobore kugera kure, bikunde ndondeze ubwo bufasha ngende nivuze nk'uko vyari vyagenze ubwa mbere, nkaba nongeye gushima kandi kuba mwongeye kugaruka ngaha, kundaba ukuntu merewe, murabona uko mwansize kiriya gihe niko munsanze, atari uko ubu musanze nahinduye position kubera ndaruha iyo ngumye ndyamira urubavu rumwe, iyo ndyamye nk'uku ndaba hariya birageraho nk'amasaha ngaheze nkongera ngahindura nkaraba ino, urabona musanze ndi muri position iri contraire ya hamwe mwasanga ca gihe, bari impamvu yo kugira ngo ndabe ko noruhuka, hama murabona ko mwasize kirya gihe meze niko nkimeze, agatahe kanje nakoresha murazi yari amaguru, ariko nk'ubu ayo maguru adakora ku mpamvu z'uko nyene umugongo bambariye yuko ufise ikibazo indani kandi n'inyuma biribonekeza, sinshobora kugira movement n'imwe ngo mve ngaha, nico gituma niyo wontera surprise gute usanga hanyene nta hantu usanga naroye, je ndiho ngaha nyene ku gitanda. So nkuko wari ubivuze twaragerageje kugushikana ijwi ryawe kure, kubari kure hafi na kure, kugira ngo bagire ico baterereye, bagire ico bakoze ku bwawe. Rero ijambo nyamukuru nibaza ko ataje no rivuga kuko ubona twagendanye n'abantu bakuru, abarongozi bacu bwa mbere nanizanye, ariko ubu unya sinizanye kandi uno munsi nazanye n'abakuru nabo basanzwe baturongoye muri televiziyo yacu. Rero nibaze yuko ijambo nyamukuru ari bo yubaza kuri gushikiriza, kandi banezerewe kandi kukubona nubwo bimeze uko turibaza turizera neza yuko bizogenda neza. Ego hama Vena, urazi umuntu yiyagaho ahambije niko bawuciye mu Kirundi, nta wiyagaho adahambya, cankwe nta nkoko imira igitoki, inkoko imira igihwanye n'umunwa wayo. Rero niko iyo ni imigani y'Ikirundi. Rero uko bimeze kose umwe wese akora ico ashoboye. Rero nico gituma mbere yuko mpa mikrofone abarongozi bacu kugira ngo bagire ico bavuze, nashaka kuvuga rino jambo, icari cyo cose kigushikiriye ucakirana umutima, kuko umutima ni ushima. Ego nuko sinzi rero ko nyakubahwa si oyo gicavuze. Ego Vena, hama je nitwa Bamenda Idi batazira X-ray bamcamwe bayibi yake, ngaba ndumwe niyumvire ko no kugura yani channel YouTube yitwa Inyishu Media bivanye n'ibibazo by'abantu batandukanye, uba dufise focus yo kuvuga ati Inyishu Media izoshikize ibibazo by'abantu bafise. Ego hama ubu ndanezerewe kwanza kukubona ugihema kuko amagara tutamajana, nico gushimira Imana icambere. Ariko ikindi kintu cambere no shimira abantu bari ngaha ni uwo muvyeyi, kuko nigeze kumva ko uyo muvyeyi ni muzinanye yagutoye gusa. Ni kuvuga rero igihugu cyacu cyo Burundi kiyashafise b'abantu bacafise wa mutima w'abarundi bakera, kuko si bose bofata umuntu bakaca bamushiraho kandi afise ibibazo n'ibindi. Ni kuvuga uyu muvyeyi afise umutima mwiza cane, nukuri eka n'abandi bavyeyi babibonereho gufasha umuntu ugaca umufata nk'umwana wawe w'ukuri. Nukuri naje naguma ndamushimire bivye ku mutima. Aha nashise ngaha gusa mvuga ati bwa bundi hari abantu bafise umutima nk'uyu kwe bagafata umuntu bakamushira ahantu, kuko iyo batoye umuvyeyi hari ahandi wogenda we nyene ngaho uvuga ati baramfashe nabi n'ibindi. Je ndibaza neza ndavye n'ingene mumeze agufata nk'umwana wiwe. Ego ankwerekana rero umutima w'urukundo n'ibindi. Hama nkuko twiyumvira ati reka dushike, ryari nigize kugutelefona nakubwiye ati programme le premier ariye tuzova dushika. Rero twari turindira abandi, urumva Inyishu Media rero irafise abakunzi bayo, ifise abantu babakurikirana. Twarabonye ca kiganiro ca mbere, zaje tubabwira ati rero nukuri uyu muntu akeneye ubufasha, urumva tache ducrea ka groupe k'abantu bakurikirana Inyishu Media, k'abantu bafise umutima wo gufasha n'abandi, urumva mbako twakuyemwo n'amahera nyari muri groupe, kuko n'iki kiganiro turaza kugipostinga baraza kuraba n'amafaranga makeya cyane, ariko yavuye ku mutima mu bantu bafise umutima wo kwitangira abandi. N'abantu bari hanze y'igihugu, abandi bari nganye mu Burundi, urumva nguvuga rero babonye Vena, kandi je nashise rero namubonye Vena vraiment
ni umusore mwiza ntaco abaye arafise inguvu ni ukuvuga eka dushiremo inguvu no munsi niba twakoresheje wa mutima wo kumwitangira Vina twaronse amahera makeya eka nituruhe tugume tumufasha n'ibindi uno munsi arashaka kuboneka aka kantu dukoresha inguvu zacu kandi turabe ko tworonka ibijushiza kuko amahera ni menshi cyane amagara dutamajana uno munsi Vina Imana irashaka kumufasha agakira tukakosha inguvu zacu agakira nawe nyine n'umuntu afise umutima azogenda ashimira abarundi bose bamufashije urumva je ndibaza nuko rero nitwogenda tudona kira umuntu wese yatanze ariko gusa cyo twovuga yuko batanze bivanye n'ukuntu babona ati reka tumufashe mwene wacu urumva batanze rero amahera angana na 220 urumva niyo ari muri groupe hari abantu biyemeje gutanga mugabo usanga vyabagoye urazi ko uburyo ni ngorane ego je ndibaza uno munsi twashikanyayo kwanza uvuga ati kuko ari abandi bagume bapropose ati twongera ikiringo kugira tugire mugabo vyo bavyiza neza reka dushikiza ako kantu kabonese bikunze kuko twumvise amahera akeneye n'amahera menshi cyane bari 7000 ni maranga 18000 urumva aho na nisandura ririmwo mugabo gusa kagiye gatoya nyene karashaka gufasha ibindi bikaboneka kuvuga rero turaruha nabandi barundi bafise umutima wo kwitangira abandi nukuri reka tubasabe mu mufashe vya kuko nabandi nguko muramubona bashika ngaha bamufasha n'ibindi uge n'umutima w'urukundo nabo nyene kubashimira nuko kuvuga rero nandi ma TV online nuko nosaba yuko turafise ama TV online menshi cyane tukarabe rero ngo Vena ngo nuko kuko arandi ma TV vraiment uvuga ati wamaze kubona twamaze gukoresha change Star Boy amaze gukoresha change wako bamaze gukoresha bo basha bintu bavuga ati bagiye bamaze kubakoresha no siko bigiye kumera ahubwo twosaba yuko nk'ama TV online yose mu Burundi twoza tukamushigikira Vena tukagaragaza ingwara agwaye kandi ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko Vena uno munsi aragwaye ejo nawe urashaka kugwara ukuvuga rero ekadufashanye kuko turi kumwe twese birashoboka nuko rero sinzi ko manager afise icyo yonumware canke yoshikiriza ko kandi ufise ugafate n'umutima mwiza uvuga ati abarundi arabaha Burundi bari hanze y'igihugu bafise umutima wo kwitangira abandi nuko je navyinshi norenza ko gusa na wewe icyo no gusaba Vena nuko aho uri wizere neza ko ugiye gukira kandi no gusenga cyane wizeye Imana ugacushamo ingufu kandi ukaba ufise n'umugisha uvuga ati fise abantu banyiyumvira kuko nawo umuntu umwe bamaze kuronga ujya muvyeyi akwiyumvira kuyonyera ashaka gutuma wewe ukira kuko hari abantu bafata ibintu byose ko ari minenegwe mugabo si bose byinshi biri twara bike vyiza nuko rero so bakunzi banyishu media murazi neza yuko ingwara gwaye atariyo si ingwara twavuga yuko ariyo yiteye ni accident ejo naho ushobora kugira accident rero ingorane si uzo yiteye rero muri make imfashanyo yawe irakenewe imfashanyo yanje irakenewe kugira ngo Vena ashobore kuva kuri ubu buriri birababaje cyane uri umujene ukamara imyaka yawe yose uryamye ahantu hamwe birababaje cyane rero mes chers amis aho uri hose wanashaka Vena abagufashije suko bafise ubuzi buhambara abagufashije suko bafise amahera menshi arenze hariho nabagufashije bakora akazi nawe ubwawe wumva kutokora ariko bemeye kwitanga rero vyakirana umutima ukunze birababaje cyane natanze 5,000 aribwo bushobozi bwanje nkaza numva ubona bihaye yabisuzuguye biragoye cyane gusa ariko sinshatse kuvuga ko avyo bigiye kuba gusa nshatse kuvuga vyakiranye umutima ukunze muri ivyo bike twashoboye kuronka ndazi hariho nabandi babandanya bakeneye kandi gutanga kandi bazobandanya batanga kandi nkuko turavyemeye twebwe turi INYISHU media twemeye kuba bizigirwa ku kintu cyose citwa imfashanyo ku muntu afise ikibazo rero nka INYISHU media tuzogerageza uburyo bushoboka bwose naho yobejo nikizombuza kugaruka ngaha naho yoba hirya ejo nikizombuza kugaruka ngaha kandi uko ngarutse jewe uko uzombona ngaha niko uzobona na kamera kuko ibintu byose nkunda ko baba umuco rero bakunzi ba INYISHU media reka tumushikirize manager yagira icavuze wanashaka cagirwa ko amushikiriza nako kantu kaze manager ego namuciri mwijambo na madam Erika ama message ari muri groupe n'abantu baba bamaze gutanga kuko si byiza koko tubavugira kuri kamera kuko ari abantu badashaka ko bavuga mu izina mugabo amazina yabo ari muri groupe Vena urabe
koza amaso urabe biba byiza ko twebwe tuba dushaka ibintu vy'umuco nyene ego nuko iyo ni message narungise mu gatondo tuba tuze ngaha